Reka nsubire ndabaramutse mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe, turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, tukaza kugaruka kuri grenade zatanguye guterwa mu gihugu zikaba ziriko zirahitana abantu, mu gihe benshi mu Barundi bari mu bwoba bukomeye cane, kuko biteze ko intambara ishobora gukomera cane mu gihugu c'u Burundi ivuye muri Kongo kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo atsembe abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi bikaba byarababaje cane umuhari wa M23, uyu munsi ukaba uhiga kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo uhagarike Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru aho tuza kubabwira ahatewe grenade ndetse n'abahakomeretse n'abapfuye. Turaza no kubabwira kandi ku makuru ahambaye cane arabana n'amabanga yahawe Isidori Mbayahaga. Isidori Mbayahaga akunze kuboneka nk'umugabo w'icyurumira habiri, aho akunze kugambanira bagenzi be ndetse akaba akunze gukora ubusuma buteye ubwoba naho yita apotere, ndetse benshi bakaba bemeza ko muri no minsi yabaye igikoresho ndetse aba mikoro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kuvuga byose abicisha muri Isidori Mbayahaga. Ibibabaza abarundi batari bakeya kubona uwitwa umukozi w'Imana yarahisemo guhemuka akajya mu bya politike, aho benshi bemeza ko ibyo ariko arakora biteye isoni. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira amabanga ahambaye cane yaba yahawe nk'agashimwe yahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Weco busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone akariko ryo keza ko gupyondako, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Yaba abanyepolitike bakora ku nyungu z'abanyagihugu, Perezida Neva aba yaratanze imihoho kuko kuva aja ku butegetsi 2020 Uburundi bwarinjiye mu kaga k'ubutunzi butarigera bwigere bujamwo kuva bubaho, ariko kubera bariho ku nyungu zabo, aho na 2034 azoshoka kwiyongera amanda ya gatatu, ibishobora gukwega akarambaraye gakomeye cane mu gihugu. Abatari bake baremeza ko aho ibintu bigeze ari habi cane, ndetse bakemeza ko CNDD-FDD ishima gushira imbere ibijuju aho gushira imbere abagabo bijunja n'ijambo bashobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye biri mu gihugu. Umukenguzamateka Gervais Ndirakobuca niwe ashobora kuba umukuru w'inama nkenguzamateka izoba igizwe n'abantu batarenze 9. Mubona Ndirakobuca ari kuduga muri politike, canke ari kwakwa ijambo no kwigizwa inyuma buke buke?
rirako buca muri 2034 azoba atacemerewe n'ibwirizwa shingiro ko yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kubera imyaka yemewe azoba ayirengeje. Ni kubera iki muri CNDD-FDD abantu bazi ubwenge kandi bashoboye gufata ingingo bigizwa inyuma hakazanwa imbere ba nta kigenda, burya niyo systeme bakoresha? Iki ni ikibazo gikomeye cyane abarundi bariko baribaza, bakabona ko bahemukiwe n'umugambwe CNDD-FDD kuko aho gushira imbere abagabo bijunja n'ijambo bashobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye buri mu gihugu, nyabuna bahitamo gushiramo abantu wamengo nibijuju batazi icyo kumarira abanyagihugu. Reka tugaruke ku mabanga ahambaye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yageneye Isidori Mbayahaga nko kumushimira ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/093 ryo kwa 2023 mu kakaro 2025 agenga abaserukira leta y'u Burundi mu rwego nyobozi rw'ishirahamwe Sonareke Mining Company Burundi. Isidori Mbayahaga niwe yatowe aserukiye leta kuri urwo rwego. Reka twitegeye impinduka mu kigega ca leta ku mafaranga yava muri ibyo bisata. Nibaza ko tutazosubira kumva bya bindi ngo hinjiye zero fabu imyaka 2 ikurikirana kandi ubutare bwavuyemwo bwimbwa ndetse bukagurishwa menshi. Bivuze ko Isidori Mbayahaga yabaye ugiye gukurikira inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye, agiye gukurikirana inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijanye no kwimba ubutare mu gihugu, ariko benshi bakemeza ko iki gisuma ataco kizigera kimarira abene gihugu, ahubwo ko nyabuna agiye gufasha Ndayishimiye kwiba ubutunzi bw'igihugu gusumba uko byari byifashe muri kino gihe. Umukozi w'Imana yivanga na politiki ni uko mwitondera cyane, kuko hari igihe ashobora kuzimiza abatari bake yitwaje ijambo ry'Imana. Nimba hari umukozi w'Imana nkunda cyane ni Mbayahaga, ndi ku kazi mba ndiko ndakurikirana amavideo yiwe, gusa ikibazo cyo kwivanga na politiki byatumye mwanga ndamuzinukwa ku rugero ruteye ubwoba, bituma hari byinshi acisha ku ruhande atavuga kubera ubwoba bw'ubutegetsi. Umukozi w'Imana ashobora gutakaza umurongo w'Imana agahurumbira inyungu za politiki, ubutegetsi, amafaranga, ububasha n'ibindi. Ikindi naco ashobora gutwarwa n'umugambwe runaka akerekana urwango cyane ubusumbane hagati y'abantu n'imigambwe, kandi tuzi neza ko Imana idakunda ivangura. Ikindi naco nuko ashobora kwitaranya ubutumwa bw'Imana n'inyigisho za politiki, bigatuma atagikora igikorwa c'Imana nk'uko byari bikenewe. Gusa uko ndamubona Mbayahaga ubu Apolona yogifata, ndakurahiye yoca ahindura imvugo. Mu ncamake uno mukozi w'Imana ni umunyabwenge aja aho bihiye, ndetse benshi bakaba bamufata nk'ikijuju, ndetse benshi bakemeza ko agomba no guhemukira ubutegetsi umunsi uwo ari we wese, dore ko benshi mu Barundi bamwikeka ko yaba afise aho ahuriye n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, nubwo agaragara abyituka avuga n'amajambo mabi. Hari amakuru aturuka mu iperereza ry'u Burundi avuga ko bari kumwikeka ku rugero rukomeye cyane, bikeka ko ashobora kuba ajyana amakuru mu Rwanda. Benshi bakavuga ko n'ubu aje guhagararira inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye, ataje guhagararira inyungu z'Abarundi nk'uko akunze kubikoresha, aho benshi bamufata nk'umugabo w'igisahiranda, umugabo ushira inda imbere aho gushira ubumwe bw'Abarundi imbere. Uwo Mbayahaga ugiye guhabwa wahawe kurongora ndetse no gukurikirana ibibera mu gisata kijanye n'ubutare, benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye amuzanye kugira ngo amukoreshe mu nyungu ze. Dusimbire ku makuru arabana n'umutekano, aho mu Burundi hongeye kwibonekeza iterwa rya grenade, benshi bagahita babifatanya n'ibiriko biraba muri no minsi, aho Abarundi bari mu bwoba bukomeye cyane, bibaza ko igihe Uvira yofatwa akabo kaba gashobotse, kuko Ndayishimiye yarahemukiye cyane bamwe
mu banyagihugu ba Kongo biganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge, aho benshi bemeza ko ibyo ariko arabakorera biteye isoni ndetse bibabaje, ari ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise akazikira ndetse akaba ari umugabo rwose, biboneka neza ko yamenje ku rugero rukomeye cyane. Gerenade yatewe yahitanye umuntu umwe ikomeretsa benshi mu Cibitoki kuwa 23 Mukakaro 2025 hari umuryango watewe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane hafi saa 2 z'ijoro muri quartier Urusiga muri zone na commune Cibitoki mu ntara ya Bujumbura Uburengero. Ico gitero cakosheshejwe gerenade cyahitanye ubuzima bw'umukenyezi umwe, abandi batatu bo muri uwo muryango barakomereka bikomeye. Ibyo byabereye hagati y'ibarabara ry'icenda n'iry'icumi ryo muri quartier ya Rusiga mu gihe uwo muryango ariko urafungura. Gerenade yaratewe mu nzu ihitana uwo mukenyezi ariko arakura. Umugabo ageze mu zabukuru n'abana babiri barakomerekejwe bikomeye. Abo bakomeretse baciye bajanwa byihuta ku bitaro aho bariko baravurirwa. Ikiziga c'umuhisi caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro mu kurindira amatohoza ko abandanya. Kubw'amakuru ava mu bajejwe umutekano, ico gitero kisa n'icari kigamije uwo muryango, ariko ababikoze ntibaramenyekana. Indongozi zo muri ako gace zivuga ko zatangaye zikemeza ko iyo quartier yari itekanye ko gushika ubu atabitero nk'ibyo byari bwabe muri iyo quartier. Igipolisi cyaratanguye kugira ngo hamenyekane abagize uruhara muri abwo bwicanyi n'icatumye bukorwa. Mu kurindira, indongozi zisaba abanyagihugu gutekana no gukorana n'inzego z'umutekano mu ntumbero yo kuronka umuco kuri ubwo bwicanyi. Amakuru dufise ava mu iperereza ry'u Burundi aremeza ko mu bisagara bitandukanye cane cane igisagara ca Bujumbura haba hagiye kubandanywa guterwa gerenade mu ntumbero yo kwihimura ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amasoko yacu atubwira ko ibibanza bihambaye bihurirwamwo abantu benshi ari byo bishobora guhura n'ingorane zikomeye cane. Amakuru yacu tuyasozerere ku kajagari k'imbere mu gihugu inyuma yo gutunganya gushasha intwaro. Butanyerera kuwa 22 Mukakaro 2025 ibiro byarahebwe, ibikorwa birabahagarara, abanyagihugu barahebwe. Ikirigo kirekeza ku ntara nshasha zitanu cacitse intwaro mu makenga adasanzwe. Kuva hashinzwe mu ngiro itunganya shasha ry'intwaro hashizwe mu ngiro mu matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine kuwa 5 Ruheshi, akajagari n'umwiheburo nibyo biboneka mu bice bya kera byaraba intwaro mu Burundi. Izo mpinduka zakuye intara kuri 18 zija kuri 5, zigabanya amakomine ava ku 119 aja kuri 42, imitumba iba 447 yahora ari 339. Imitumba yavuye kuri 910 murantunga nagari n'ijana ija ku mitumba 337. Icakurikiye, abahora ari abakozi ba leta baratakaje akazi, ibikorwa bya leta birahagarara, abanyagihugu baba mu mwiheburo. Abajejwe intwaro b'ibihume mu makomine menshi, abakozi ari ba musitanteri barataye amabanga yabo kubera kubura amafaranga. Bamwe bakavuga ko bamaramazwa ko bahawe igikorwa kitabaho kandi kitagira akamaro. Ni politiki yo gutomboza, nta ndinganizo n'imwe ihari. Guhemba abantu badakora ni uruhombo rukomeye, niko umwe mu badandaza b'imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi agaragaza umubabaro. Mu kurindira abasitanteri bashasha barongora amakomine, abanyamabanga ntayegayezwa barahawe amabanga yo gukora ibikorwa bimwe bimwe, kwakira ibibazo by'abanyagihugu, gutunganya ibikorwa, gukora ibikorwa bya minsi yose, ariko ku rubuga nta kiboneka kiriko kirakorwa.
mu bice byinshi by'igihugu ibiro biguma byugawe canke ugasanga nta muntu ariyo, abanyagihugu bobo baguma bazunguruka mu bicungararo, tuza buri munsi ariko nta n'umwe atwakira, tukaza uko bukeye ariko nta n'umwe atwakira, abarongozi ba kera bakiri bake baca baragenda, bigaragara nk'aho byose byasizwe, bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Runyonza, zone ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Ibihuha by'abagomba gukamisha akajagari mu Kirundo, abenshi bariyamiriza bamwe mu bakohoze ari indongozi bagomba gukamisha aka kajagari. Wahoze ari umuyobozi mwishikira wa Muramatari Eric Nduwayezu arazunguruka mu modoka avuga ko ariyo agenzura umutekano, ariko aronka amafaranga mu kugurisha ibitoro afatikanije n'abapolisi n'abatanga ibitoro, niko byemezwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwidondora. Akamo kuko leta yova mu gacerere byihuta kuri ico cuka c'akajagari, abanyagihugu basaba ko leta yosubira gufata ibintu mu minwe. Ku bwabo leta itegerezwa kubandanya ibikorwa, igasuzuma inyifato y'abahoze ari indongozi, igahana amabi ariko arakorwa. Womengo abahoze ari indongozi bari mu kigandaro biyugaraniye iwabo, ubu ntibahonyoza ikirenge mu biro byabo bya kera, niko umunyagihugu avugana agashavu. Impinduka iteye amakenga idahumuriza. Iyi nteguro y'itunganywa rishasha ry'intwaro ryayangujwe mu ntumbero yo kugwegeza intwaro abanyagihugu, ubu isa n'iteye akajagari aho gutanga umusaruro. Icihutirwa ni ugutunganya ibikorwa muri iki gihe c'imfatakibanza, hakagaruka urutonde mu by'intwaro, umunyagihugu akumvirizwa kandi agatunganirizwa. Ibiriko birabera mu ntara ya Butanyerera uburaruko biriko biraba ahandi, nuko ubutaka bw'Uburundi bwose bumeze. Ibihe byoza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi.